Kuri uwa gatandatu igenekerezo rya 17 ruheshi umwaka wa 2023 isaha 10 mu masaha y'i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania, umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba wari wabandanije imyimenyerezo yo kwitegurira urukino rwo kurondera itike yo kwitabira ACAN y'umwaka wa 2024 izobera muri Cote d'Ivoire, rugiye kubahuza na Namibia igenekerezo rya 20 ruheshi umwaka wa 2023 isaha 9 ku kibuga ca Mukapa. Ukuntu Indundi Sport twabonye rero imyimenyerezo y'uno munsi biraduha icizere yuko abakinyi bashobora kuvyitwaramwo neza. Nta mukinyi numwe agwaye, nta mukinyi numwe afise ikibazo. Ariko rero nuko rero twabonye yuko imyimenyerezo y'uno munsi yari ifise ishaka rero ridasanzwe. Tubereke gato ingene imyimenyerezo y'uno munsi yari imeze.
Entraînement uko unaiangalia aje? Kuna mhojo. Entraînement unaiona aje? Nzuri. Patrick, entraînement unaiona aje? Naona morale ni mimi naona cha kwanza naona ni wanapendeza. Zoezi ni vizuri sana. Kila mchezaji yuko vizuri. Nafikiri kwamba ni kitu kinaleta matumaini sana.